It's a morning fleur. One day I hope you will melt me, boy. One day I hope you will melt me, boy. Yes kandi baramutse ndabipfuriza ibihe byiza aho muri hose turamutse twifuza gutera imbere minsi yose mu kazi kanyu musanzwe mukora turi kuri Kwizera TV tureje guha icyizere mu guteza imbere impano yawe mu kwiteza imbere mu gusanzwe kwa ramutse twarose umutumire wacu umukobwa mwiza nkuko mubona umukobwa sinzobe afise makeup nziza yambaye neza yaberewe amajambo make tujya tumuyagishe asanzwe ari muri yinzi uraza kumenya byinshi kuri we ukaba utaragira subscribe uzokomera ubona ibiganiro byacu minsi yose bitemonye Sawa. Urameze neza? Yeah, ndameze neza. Nawe umeze fresh. Fresh sana kweli. Kuba ndi kumwe n'umukobwa mwiza nk'uyu Vladimir kumera neza. Oya, afite urumva. Nagari ku makanga ubu uri kumwe n'umuntu wari we wese kanaka. Ahantu hose hari abantu ba umuhuza ururimi mushaka kuvuga mukumvikana. Ubu umeze neza cyane. Okay, reka kwanza tumanze tukuyageho gatoyi. Iyo umuntu akubwiye uri mwiza uvyumva gute? Yeah. Ndavyakira nyene nkuko ababimbwiye. Ambwiye uri mwiza, ndavyakira nyene tu. Yeah. Bagesha akunda kubwira kuri mwiza kuki? Anesha akunda ibitandukanye mwe hari ikintu kikunda kugaruka kenshi. Afite ndashaka kukivuga ugasanga uri karadukurikirana cyo kintu ndamubwiye si cyabonye ya ugasanga rero biragoranye but umuntu wese urashaka kubona icyo ushaka kubona cyo cameraman ashaka kubona cyo wundi wese ashaka kubona urumva usanga ya igoranye ko tubona Monia asa neza ninde yamukoreye makeup rose umuntu asanzwe kugira makeup ya arahari but uyu munsi nje nayikoreye kora ko n'ubundi nsanzwe nzi kwisiga jewe nyene ibinkwiriye tu lazisiga ibinkwiriye ariko iyo mbona uyu munsi reka ndabikorerwa ya turabona wambaye neza waberewe wasura afise umunsi yista chanza kwambika ya nyene barahari ariko uretse ko barahari mugabo c'est pas tous les jours ngo mpaka banyambike tu hari gemba numva novyikorera nanje kwera ko nanje nsa apa yuko ndirimba nanje ndo umuntu nk'abandi bose uzi ibintu bikubereye mbisanze nzi umuntu wese arazi ikintu kimubereye cyangwa Okay. Hama indirimbo yawe Korako irasohotse. Eske wabonye abantu bayakiriye gute? Korako yasohotse ngwaye. Menze gusohoka ngwaye rero ni kuvuga ngo no natoye mitende umunsi napanze programme zishoboka z'ibiganiro byinshi ndavuga ati rero reka nkore urumva niho nkiva mu nzu basi Gwepole sana n'imisuko myiza rero. Ya merci urumva ntago rero ndabona umwanya wo afite kugira ngo wumve no kugira ngo utembere wumve mu bantu ibi biko biravugwa kuri iyo ndirimbo. Ya rero ntago sindabona umwanya wo gutembera ngo numve ukuntu biriko biragenda. Nkawe nk'umuririnzi kazi wo ngaha mu Burundi turaza abarinzi kazi benshi barakunda gura n'ivyago eske usohoye indirimbo nkiga abantu bagukorako uhorobona mu kibano bayivuga ko iki ya nibaze ko vraiment muri ni video y'urupfasoni na bintu byo gukorana ko birimwo ni video y'urupfasoni tu nubwo amajambo nabaye Bantu bayifata ko bishaka ariko nje na amajambo ke barayigize kama commentaire sero y'amajambo agiye aririmba muka Rabizi ko everyday hari n'igihe ushobora kuririmba indirimbo for example kuri iriya ndirimbo wonyemerera nibazi ko indirimbo yumvikana cyane atana amajambo ushobora kuvuga ko agize everyday abantu nibanyugwa oya n'abantu bashobora kunyugwa bama bafise ivyo bavuga yari niyo mpamvu nashobora kubeya bama bafise nyene tu Okay. Wavuze ati indirimbo Korako ntashobora kumva cyane ikintu bayivuga ko eske nkawe wifuza yuko iyo ndirimbo yogushikana he uravyumva nawe yuko sinavuga ngo nifuza ko nkishikana ku rugero runini nya nibaze ko ngerageje kuraba réseaux sociaux zanje ndabe yo kuvyo maze kubona basi réseaux sociaux zanje
ziko ziraduga ya amajambo make uri kuramenyekana cyane ego. Okay. None indirimbo yawe Korako iriko iravuga ko amajambo menshi harabagiye baravuga ati iyo clip video wakoze ringe mu clip video meza amaze gusoka uwo mwaka iyo wumvise commentaire nk'iyo wewe uvuga kwiki kandi uri muririmbye twavuga ari karazamuka vuba vuba ya abari ibintu byo gushima tu. Usanzwe no ufite umumanager agufasha ko turabizi yuko ngaha mu muziki w'Uburundi hari ibintu biba bigoye gukora audio ugakora video usanzwe uri umwigeme benshi baravuga ati eske yo afite umumanager amufasha urafite umuntu asanzwe agufata mu mugongo akavuga ati jewe ukeneye gukora audio video ndagufasha barahari Ya barahari. Wabwiye ni bande Yani maze yuko igihe nikiragera ngo kugira ngo tubavuge ariko shaho barahari kandi ndabashimira nabo barabizi. Igihe rero umunsi igihe cageze tuzobavuga bati barahari. Hamarika tuve ku iyo ndirimbo yawe nshyashya tuje mu buzima busanzwe eske Monia Frere ni umuntu muki mu buzima busanzwe No sinumva ukuntu nshobora kubisigura nyene ndi umuntu nyene nk'abandi bose ubwo hari umuntu usanga nko mu kibano yishima adahuza n'abandi adakunda kuyaga n'abandi oya ntago umuntu areka kuyaga n'abandi ari kubera ko atabikunda aho gusanga ataronka umwanya cyane wo kuba yicarana n'abantu cyane sivyo ni ariko iyo uronse bayaga neza ariko akenshi usanga uwo mwanya atawuronka kubera ibintu abasanzwe arimwo abari karakora ya. Okay. None wewe igihe utangura kuja muri karere ya music ukavuga ati jenga masoye indimbo yawe ya mbere eske abavyeyi bona bavyakiriye gute muhira ko turakunda kumva benshi bavuga ati cyane kubigeme bakavuga ati je ndifuza kuririmba mugabo abavyeyi banje ntibavyemera we abavyeyi wawe bavyakiriye gute abavyeyi banje baravyakiriye neza baravyakiriye neza ya ni ya impanuro bagutekereye bakubwira ati ragiye mwako kazi biravuga ko amajambo menshi ibi ni ya mpanuro nk'abavyeyi babaguhaye ya nubi urazi abavyeyi beza bama bariko baraguhanura ya amajambo make ntibirakuba kugahura n'ikibazo mu journalist akakuvuruga mu bintu quelque part cyangwa nk'umu producteur akamvuruga hari kuvurugana ntago ari kuvurugana mushobora gukora ikintu kigateba sivyo ugasanga harabayeho kutagugira iki mbere afite gute kudahuriza ku mwanya sivyo ariko ari ibintu vy'akazi murimwo ivyo vyama vyabaye mu kazi kose birabaho sivyo ariko kuvurugana kundi ariho kuvurugana kundi nyene naho ivyo nashatse kuvuga nyine ntibiragushikira nago sindavurugana n'umuntu n'umwe. Monia Frere asanzwe akunda iki mu buzima busanzwe ya nko kubibona nakunda kuririmba ego nta bindi bintu usukunda kutwenga mwanzi kubona arakunda gutwenga umwe mu bakobwa batwenga neza nkuko mubibona Monia Frere afite umukunzi wa tuzomuvuga nawe yagera ya wumvise izina Didier Kiss yumviye numva umuntu asapotinga umuziki w'u Burundi ya ariko arafasha new generation ya kandi yubahwe avyubahirwe tu nta kindi muhuriye ko nawe Amurex wanje inyuma y'igikorwa cyawe Korako twitege iyindi ndirimbo yawe ryari nibaze yuko kuko nagenda bivuga ni inyuma y'ukwezi kumwe ariko bigenze fresh ya urabizi ko hari igihe upanga ibintu ugasanga biciye bigorana. Okay, umva inyuma y'ukwezi twitege igikorwa cyawe gishasha nziza rero je na video cyane iyo umuntu mushasha muri music bisaba ko visage ku buryo umuntu abonye ifoto y'uyu muntu avuga uyu muntu ni naka sivyo ko sinzi ko bizi ko kera harabaho abaririmbyi sivyo ugasanga umuririmbyi seriously uramuzi kandi uramukunda ariko mugahura ntumumenye
sivyo ya nibaza rero njewe objectif fise niyo ya visage ni kuvuga ngo tuvyita ngo kudandaza visage ni kuvuga ngo umuntu ashobora kubona n'ifoto y'umuntu akavuga ujya ni naka ukamumenya ukavuga ati uyu ni naka ya twitege collabo yawe iyo bari ya mbere canke zirahari ndashaka kuba mfise amaplan y'abantu bamwe sivyo ariko tudafise ntashaka kuvuga ngo ni ryari kuko ndi umuntu nshaka gukora collabo mvuga ati ya ndafise izina ryanje jewe nyene niyubakiye apana nubakiwe na kanaka no jewe niyubakiye ya ariko hari igihe nshaka kubona ati quand même en fait nimba hari abarundi bahari nk'igice cayo barazi ushobora kumva Monia Fleur urashobora gutahura ati n'umukobwa wo muri Rimskati okay ndashaka gutangura gukora collab okay ni yahe collabo y'indoto yawe ufise baswa ati je ndifuza gukorana n'uyu muririmbyi Vreo umurundi soni ya sindoto kubera ikumba abarundi yo mundi nta mubemera byatari indoto jewe ikintu nita indoto ni ikintu mba mbona umenga sinzi bica kure tu sivyo ikintu bita indoto ni ikintu ubona nyene nawe ugishize muri servo urapararanganya ariko nyene umuririmbyi w'umurundi nimba ari Big Fizzo rero urumva nimba ari ucaguye Big Fizzo rero en fait ndacaguye mo wambwiye nimba ari Big Fizzo nkavuga ati okay Big Fizzo ndagenda nkashika muri Bantu Boy sivyo nkavuga icyo nifuza sivyo nimba ndiha nimba ngirane tugakora urumva ariko iyo si indoto kubera ko unabimbwiye ndafise mu mutwe ukuntu bica bigeye ukuntu nobikora indoto yawe ni ya Taike umurinzi nuwahe le temps m'a réparé plus rien n'est comme avant twibaze yuko Imana izobikora ukabandanya utera imbere uzoshika ku iyo ndoto yawe inshallah okay abakunzi bagukurikiranye baripfuza kumva basuye kuraririmba kugira bamenye khema uwo twakoranye ukuntu aririmba urashaka kuririmba kanya gato nyambaye indirimbo yiwawe canke indi ubusanzwe ukunda canke itarasohoka byose bivana niyo ushaka indirimbo itarashoka ko ino yirimba It's Monia Fleur. One day I hope you will marry me boy. One day I hope you will marry me boy. Akajikiye gusa gatuma imishatsi hagarara reka twishime wadukurikiranye rero tumubaze akajambo kanyuma yobwira abakunzi yo bamukurikiranye nakaye kajambo bobwira abakunzi yo bagukurikiranye abakunzi ba Kwizera TV sivyo mubandanye mubakurikirana d'abord sivyo mugire subscribe abakunzi banje namwe mubandanye mumurikirana divan ibiganiro nkora byose abamaze kugira subscribe kuri Kwizera TV ndabinginze mugenda mugire subscribe kuri channel yanje ni Monia Fleur Instagram Monia Fleur page yanje ya Facebook TikTok Snapchat hose ni Monia Fleur reka tugushimiye wadukurikiranye twayaze byinshi na Monia Fleur wumvise bijanye n'umuziki wiwe mushasha wumvise indoto afise wumvise ubuzima bwiwe busanzwe urashobora commentaire cyangwa kugira subscribe ukagira na partage kugira uzokwame ubona ibiganiro byacu misi yose bye bye